Bakunzi bisamirizi nimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mudukurikira muherereye kaze mu kiganiro Ibuka ukenguruke ico kuruno umunsi mu kiganiro Ibuka ukenguruke tuza kuyaga kuri byinshi bitandukanye nkuko twagiye tubabwira yuko ikiganiro Ibuka ukenguruke tubayagira ku kamaro ko gukora ineza ariko kandi n'akamaro ko gushima nka kimwe mu bishobora gutuma bifasha abantu bakoze ineza kubandanya bakora ineza bivanye nuko abakorewe ineza ubwa mbere bashoboye gukenguruka makiro kiganiro cyo kuno munsi Elia haragakiza nije ngiye kukibashikiriza ariko tukaba tubafitiye umutumire hano muri studio reka tumusabe atwidondore mwaramutse amahoro neza amahoro ni nde tuvugana yitwa Musoni Floribert ego Musoni Floribert kaze muri studio Samirizi y'ubuntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro murakoze kuduha ikaze ari tanabashimiye ko mwatwiyumviriyeko ego Makino kiganiro rero Ibuka ukenguruke tugiye kuyaga ku bitari bike nkuko ikiganiro cacu kibivuga Ibuka ukenguruke ni kiganiro giha akaryo abakoze neza kubandanya bayikora hanyuma kandi n'ababa bakorewe neza bakibuka gushima bakibuka gukenguruka mu buzima bwa misi yose tubayemwo sivyo ubu byamyeho kuva kera umuntu agirwa n'uwundi abandi bakera bagiye bavuga ati nta wigira harahusanga umuntu ico ageze ko hari uvuga ati je narirondereye undi akavuga ati nyabuna nafashijwe na naka mugabo nibaza yuko ni bake bashobora kuvuga yuko birondereye gushika yaho bageraho bageze ata wundi muntu yoba yarabafashe ukuboko mu buryo bw'icabaha bw'amafaranga canke mu buryo bw'impanuro kuko hari umuntu aguha impanuro ugasanga ikurutiye amafaranga hari n'uwundi aguha amafaranga kubera ko abona ariyo wari ukeneye mugabo ico duhuriza ko nuko uwo muntu abavuga ati kugira ngere ngaha nuko hari umuntu yagize ico afasha hari umuntu yagize ico ashigikira mu kugira ntera imbere mbega wewe mu buzima biramaze kugushikira nk'umuntu akakugirira nk'ineza akagufasha ego bo jewe icambere nobanza gushima kono mutwakiriye navuze ko mazina yanje kwitwa Musoni Floribert mugabo nkabamvuka muri komine Gashanwa ya kera mugabo nkaba nakuriye ku mutumba w'imusumba ariho nkorera imirimo ya misi yose kenshi mugabo nkaba narimukiye mu gisagara c'Ingozi kubw'ivyo murashoboye kutubwira kubijanye na gukenguruka canke kwibuka ukibuka umuntu yakugiriye neza canke uwari we wese burya nubwo je noba mfise uwo nagiriye neza nanje ndafise uwo uwangiriye neza nibuka vyinshi yankoreye bigatuma nanje no mushimira rero kubw'ivyo burya umuntu wari we wese nkuko mubivuze ko atawigira burya ujya muri nce nibuka n'indirimbo yoba ifitanye isano n'iryo jambo ko atawigira kubw'ivyo kumvuze uko uwari wese ariko kumenya ko atawigira burya nta muntu numwe ashobora kuva kwiyingazi aje kwiyi ataho afise uwamushigikiye jewe ivyo ndabishigikiye cyane ego urashigikike yuko umuntu ashobora kuba yaragiriwe neza aho yoba yarageze hose hariho umuntu ivyo arivyo byose naho uwo muntu yovyirengagiza haba hariho umuntu yashoboye kumugirira neza hanyuma mwino misi reka tube turayaga mwino misi hari abantu bakunda kuvuga ngo abantu barabakera sinzi ico bafatirako ngira bafatira ko kumburekera abantu bafashanya kumburekera abantu bakora ineza mugabo umuntu wari we wese ubu bisa naho umenga yibako wewe ugerageje kuraba mbega abantu bakora ineza baracariho canke nawe uravuga ati barabakera nkuko abantu nyene bakunze kubivuga mino misi bo je sinoshigikira abavuga ko barabakera kuko umengo abakera nibo tuguma dufatira ko ego akarorero mugabo burya warondeye ukuntu akurya ngo ntabura imboga agukoza bo ntibisigura ko ukoreye neza uyu ko atakwishuye ineza ko wocu hagarika ahubwo urabandanya wa mutima wo gukora ineza hari igihe ushika kubibuka canke ugashika ku muntu Imana yarigeneye ko wewe ari we ufasha hari abavyibuka nivyo n'abandi batibuka ariko uri kurakora ineza
ntiwibanda ku batagushimira wowe urakora ineza hama ukagenda jewe muri jewe nabifashe nko guterera urusenga mu ruzi guterera urusenga mu ruzi ntubuzi ifi ziza gufatwa rero uciye uvuga ngo umuntu agukoreye ntagushimiye bivanye n'ingene wamukoreye neza ukaca uhagarika hariho ifi zitofatwa yego ngo zije muri rwa rusenga uratererayo ntihabura na zikeya z'akamaro zinjira yego none gukora ineza umuntu gukora ineza biterwa n'iki kugira umuntu ashobe kuvuga ati je hari umuntu bavuga tujya muntu kabisa n'umunyamahoro akora ineza gusa abiterwa n'iki kugira umuntu akora ineza biterwa n'umutima uri muri wewe kamere hariho kamere ko muntu kamere y'umuntu imutera kumva uwumwituye yogira icamufashije nyimba ari ukumuhanura ku kibazo yagize kanaka ukumva kurosa umwanya hariho n'utaronka umwanya wo kukuyagisha kubera business ivy'ubuzi ubuzima nyene ugasanga byamugoye ntiyibuke kukuvugisha ahubwo akibuka kukuvugisha ari uko muhuye canke wowe umurondeye ku telefone rero nibaza umutima niwo impwemu iri mu muntu niyo imukwegera kumva yofasha kanaka uwo ari we wese amwituye uvuze impwemu iri mu muntu tukaba tuzi twese yuko turi abantu bafise impwemu umuntu yohava aca kubaza ati none urya wundi nawe adakora ineza nta mpwemu imurimwo yo gukora ineza ko bamwe tubona bakora ineza abandi tukabona ata neza bakora umwe twumvise yuko abikora akora ineza kwera impwemu imurimwo yo gukora ineza urya nawe adakora ineza abiterwa n'iki urya adakora ineza nawe nyene afise impwemu yiwe itipfuza iciza kija ku yundi ni nkuko abantu bariko badandaza bimwe bakadandaza ubona umwe yose akwega umukiriya mukwegerako avuga ati ngo jewe nukugira ni za mpwemu zibiri muga hariho n'abadandaza avuga ati ko yashimye kijya kintu cyo kwanaka ntagire umutima mubi wo kuza kumuhamagara rero impwemu ni zibiri ni impwemu igira neza ni impwemu wanashaka igira nabi kuko impwemu igira neza irihuta gukora iciza akarorero ni nka kujya ushobora gusanga umuntu agize isanganya abo mu modoka ndabibona hari igihe umwe araba akaraba ibibaye n'uwundi bitokunda ko agenda ahagarara Samariya w'imbabazi umwe yamucaka akaraba karengana mugabo wundi akavuga ati ibyo byose umuntu ashobora kurokoka ku bwanje hariho ababikora n'abandi ashobora gucako araba tibivyontesha umwanya kumbe ubuzima bwe yari kuburokora akagenda n'ivyo rero byo gufasha no gufashanya nukurokora ubuzima bwa bamwe n'abandi nyimba unyituye ndagufasha itsinda kigufashe egare yuko hariho ubuzima bwawe ntagizene ntarokoye hanyuma ufise ukora ineza arashobora kuba afise imvo runaka yotuma kumbure akora ineza akavuga ati jewe narakorewe ineza reka nkuko twakuze tuvyumva yuko ineza yitugu yindi reka ko nashitse ngakubwineza nakorewe n'abandi reka nanje mbandanye nkora ineza bikavana n'uwo muntu avuga ati jewe narabonye neza y'Imana mugibe iciye mu bantu hanyuma hakaba n'uwundi avuga ati jewe abantu narababonye nta kiza kibarimwo ugasanga yibereye nkuko nyene mugabo tukaba tuzi yuko twese turafise imitima ibiri umutima wo kuyumvira uguhanura gukora iciza hakaba n'iyindi mpwemu za kukubwira yuko umenga ico ciza ntiwogikora mbega ubwo abo bantu gukora ineza no gukora no kutayikora ubwo ntibivana n'impwemu wumviye mwakavuga ati jewe reka numvire yambwiye nkora ineza hanyuma ubundi akavuga ati reka nkora nabi kubera ko iyo mpwemu imutegeka gukora ineza yase kuyumvira ego ivyo birashoboka ati bishoboka gute kumvo ziyo mpwemu ari zibiri ariko je mu gushigikira sinshobora gushigikira impwemu iguhanuye gukora nabi jewe nshigikira impwemu igushigikiye igufasha gukora ineza nukuvuga kora ineza hamugende kuko twebwe tukiri kwisi nta umenye ic'Imana ikimubikiye uyu mwanya ari kimubitse egare yuko hari hico imukeneyeko nta mana yokenera umuntu ko ikintu kibi oya we muri make uvuga ati
ndakora ineza hanyuma ntawumenya iyo neza hari igihe ushobora kuzoyisanga imbere uwo nakoreye neza nkasanga kumbure niwe jo nawe ashoboye kunkura ahandi hantu neza cyane kandi ibyo ndamaze kubibona gose hari abo maze gukorera ibyiza bakanshimira nkabibona kandi wanagomba haciye igihe nkabona ati uwo muntu aributse hariho n'abanshimira ntakibuka ibyo na bakoreye yego hanyuma uwo nawe yase gukora ineza uwo yase gukora ineza nuko abavuga ati mu buzima bw'imbere ntaco umuntu arabaho mu bwihende urabaho wihenda kuko uno munsi wewe ni waba ubona ko wishoboye ejo siko bizoba biri uno munsi ni wabona ko uri umuntu ntabo twama tubona uno munsi afise amaguru akwiye ejo ugasanga agendera kuguru kumwe ivyo ntawo bideha biriho ariko wiyumvira gukora inabi sinibaza kuba washize muri logique ko wewe woba wibaza ko nawe uri umuntu nk'abandi oya urakoze cyane wabivuze ati ntawigira kandi ni ngombwa yuko umuntu yumvira impwemu yo gukora ineza ariko hariho n'abandi biyumvira ati jewe sinokora ineza ntacyo mfise mbona nokora ntacyo mfise ntanga umenga ineza niyo gukora abantu bafise ibintu ubivuga ko iki umuntu akora ineza kubera afise ivyo akora atanga cyane oya mu ntango twavuze yuko gukora ineza no gutanga ikiganiro ku muntu biratuma umugirira neza akahakura icigwa kikamufasha si bose boronka ivyo bafashisha abantu gufasha rero ni no guha umwanya uwo ari we wese akwituye kuko harimo nabo wovuga ati ndabakeneye akakubwira nta mwanya we no kuronkera nta mwanya noro nahato bikubwira muguka abona ko ata mwanya yaguhaye kuko kugira ndinde shika ku ntego yico nshaka kugusaba kumfasha nukuba wampaye nuwo mwanya wo kugira iki wo kuyaga nawe kuko tutayaze sinshobora kuvuga bya byipfuzo byanje cye bya bibazo byanje kandi burya nejo bundi umuntu ashobora kuza akakubwira ati ndakeneye hari jambo no banshaka kukubaza uramuha umwanya kuko ashobora no kukubwira ico kugirira nabi canke ico gukiza mugabo utamuhaye umwanya ugasigara mu bibazo yego ariko iyo umuha umwanya ugasanga ibintu byaraye bimeze neza cyangwa ari kibazo yari afise ugasanga we warushoboye kugira ukimukura mu buzima bwe bugarokoka yego hariho imvugo canke hari ivyo twumva umuntu ugasanga Imana yaramuhezagiye afise vyinshi afise ibitaha mu nzu n'ibitaha hanze afise ibihinda muri rusangi ukumva ngo ujya muntu ho kwa naka yarakize numukire mugabo ku mpande ugaca usanga ivyo bamuvuga ntibijanye n'ubwo bukire bwiwe canke nayo mahigo yarose bakavuga ati naho yakize ujya muntu ntawo ahamwaramutse ntawafasha ntaco yikura nta n'amazi yo kunwa yoguha bene uwo muntu biba vyaje gute bo jewe ico novuga kwico umuntu wese arafise comportement asanzwe afise canke agenderamo nukuvuga hariho ababanyene bafise ibintu ugasanga ni ivyiwe gusa kuri we akabona ko atakindi kintu mushobora gupfana atari ivyo bintu hariho nabo usanga nyimba ari mwene wabo na mwene wabo umwe afise undi adafise ugasanga abantu ntibahuza ivyo biba biva ku mutima wa mutima na ya mpwemu twavuze bitatumbereye gukora ineza kuko umuntu afise burya yagambira kugira iki gukora ineza kuko urashobora kuba ufise uno munsi ejo ukaba udafise twabivuzeko kandi umuntu akwiye gukora ineza si ufise gusa tubisubire si ufise gusa gukora ineza ni ibintu biva ku mutima hariho n'umuntu yokubwira ati ko basi dufate nk'umuntu yari yibonye nk'ikimuga akavuga ati nari mfise iki gihumbi gusa sindi bukivunje agatora akagimuha akaza gufungura ko avuga ati je ko afise ukuguru kumwe nanje nkaba afise yose nkaba afise n'iki gihumbi reka je mfise yose ngende kurondera ngiki gihumbi ngirene ndakimuha nukuvuga
abafasha bose si ukuvuga yuko naho byo ibihumbi 10 kubiha umuntu uti ndagufashije si ukuvuga ko we byari byanse yuko nawe wobijya canke wobikoresha akantu canke bitwarira umukate umwana n'umutima wagize ego wagize ukuvamo ukurimo haro nundi nawe afise umuriyoni atogirante atokuramwe ibihumbi 10 vyiwe ni ya mitima ibiri rero nizamuhemu zitandukanye aho nyene turi mu kiganiro ibuka ukenguruke urashobora gusanga uwo muntu hari abo yagiriye neza umwe babiri batatu bane aho kugira bamwiture neza yabagiriye ugaca usanga ahubwo bamusubije inabi kumbure n'udufaranga yabahaye ntibatumusubize kumbure n'umwana wo mu muryango yareze aho kugira ngo amushigikire nawe yagiye amwivye ntiyanamusezeye nyamuntu akavuga ati jewe ivyo kugira ineza mpereye no mu muryango ndahevye ugasanga yarasanzwe afise umutima mwiza mugabo yagiye awugabanye bivanye n'abantu bamuhemukiye kandi umutima yarasanzwe awufise wo gukora ineza mbega biramutse bibaye n'ivyo hoho uwo muntu yarakwiye kurekeraho canke yobandanya kuri iyo neza ivyo biri mu mice ibiri gukora ineza cyo no muhanura gukora kubandanya kora ineza ariko kuwayigiriwe nawe uwari we wese yarikwiye kwibuka naho yoba yaramukoreye ikosa kuko hariho abo baba barahanye udufaranga canke yaramuhaye ahantu harima canke yaramuhaye n'imodoka harana mu modoka ukacume ngo niyagwiwe versement hasubire kuyigwa mugasubira guhura ukamengo waramugabi iyumvira umuntu ashobora kubahuka akaguha umuduga mugabi nka versement ntuyitange byukuri aho hantu umva haba harimo umutima mubi wo kutibuka wo kutiyumvira iciza uwo muntu aba yaragukoreye rero mu iyo mice ibiri je nagomba mvuge wewe wagambiriye Imana yahaye umutima gukora iciza ntuzureke kugikora ngo ni kubera bariye ikizona bikwereka igituma utobireka ugu mutera imbere bayatwaye baguma bakubona wa undi nyagugu mugenda kandi ikibabaje uwayagutwaye aguma hasi jewe hari ikintu nameze nkusoma canke muri Genius Time nasanze ugize gucya urana gutanga ubutanzi yego numugisha mugaga kwega burya ibintu byose bikwega biba bikweza umuvumo yego burya n'umuntu agukora mu mupfuko urana arakura ivyo wishiriye garatwaye umba kwezo rero umuvumo ntuzubabare ngo nuko babitwaye ahubwo shishikara uvuga ati mana ahavuye ibi hasubiza ibintu rero novuga ati uramutse atanga ahubwo atangane n'umutima wiwe wose kuba mwitura atiyumviriye ngo ivyanje byarahereye mu bandi banza wibuke ko ivyo watanze ahubwo hari ibindi Imana yagize yaguhaye yaraguhaye ufise tanga udafise naho muganirize neza uwo muntu ko ari ivyo wawe basatahana amahoro yumve ko utamwimye ari uko udafise yumve kumwimye bitakuvuyeko hanyuma ikindi no hanura abantu umuntu ashobora gufasha bakacabona kumenya ivyo bahawe n'ivyabo yego no bahanura guhinduka bakagira umutima kuko vy'ukuri birababaje kubona umuntu umwizera canke akaza boroga arira mugabo ntasubire kwibuka wa mwanya mwahanira ko twatuntu no bahanura gusubira kwibuka nyimba ari utwo yaguhaye nyimba utoshobora kuturonka ko birashoboka genda umushikire umubwira uti nukuri ndakwinginze byangendeye yuko kuko ari igihe umuntu ashobora kuguha amafaranga sukuba ko yaguhari yafise yonyene oya kandi ashobora no kuyaguha yari yafise yonyene mu Imana ikamuhezagira kubera yagize uwo mutima wo gutanga genda umubwira uti nukuri ndakwinginze umbabarire amahera yawe byangendeye yuko naho kuba umubwiza ukuri nyene kuko aratinda akamenya ati uwo muntu nukuri nubu no guha umuriyoni uri kuradandaza miliyoni 10 ukamenda gatawufise biragoye gutahura biragoye mugabo ugasanga wamuhaye umuriyoni ugasanga na n'ibihumbi 100 afise akuba ukakaza ko arabaca bafata ingingo nakasi nzosubira kumuvugisha nakasi nzosubira kumufasha singene no kumubona muhiri wanje oya kutamubona iwawe no kutamuvugisha ivyo sinumva kari wo muti wo kwaha
kuko ucumengo nurubibe mwahanye mugi imbere y'Imana atarubibe ruhari. Ku bwawe ushatse kuvuga yuko hagati y'uwagiriwe neza n'uwayikoze mu gihe kumbure wakorewe neza atararonka n'akaryo ko gukenguruka wafatiye ku kanya kumbure k'akadeni ubaye utararonka ingene uza kumwishura canke nawe ubaye utararonka akaryo ko gusubizwa kakanu kawe ntibice bikata imigenderanire yari ihari we ntucureka kugenda ngo nuko twadufaranga utaratumuha nawe ntucureka kumuvugisha ngo ni kubera ko twadufaranga ataratuguha ubucuti bubandanye. Yego nivyo byiza kuko ari cyo usanga ni nka mwene wanyu muvukana mwene wanyu wo kuri so wanyu canke so wanyu ne wumva nkaho hano naho hogira iwimisi yiwihera urumva hariho wogenda umenga araryohewe ko nakagiye kandi ari wiwanyu vyategeza kumva kubabaye uburemwe ivyo bintu mwiyo misi hariho n'abariko bararyoherwa kubera abantu bitavye Imana kubera ayo bintu vy'amahera je rero dufatiye ku bintu byo gufasha umuntu akibuka agakenguruka nukuri ni vyiza biratera intege uwafashije nanje navuze yuko hari habona afashije bankengurukiye aho nyene nico nagomba gushika kimbere ko tuza kurangiza kino kiganiro hari uwo waragiriye neza uwo warafashije hanyuma akibukaga kukengurukira akavuga ati warakoze woba wankuye habi wewe woba waciye ivyakira gute ivyo wavyakiriye gute? Bo nofatira ku karorero ka hafi hariho abona abansavye kubafasha wanagomba hari abaheruka kumpemukira guco bakigira wana kuba abantu benshi munakorana utazi ko ari karondera byangombwa byo kugenda mugakorana akakubwira ntiza nzosha ndaguha canke ndiko ndagukorera ikiniki akegeranya udufaranga agenda muri ico gihe ndibuka ko harimo abariko barangirira nabi harimo umwe rero yarajara nyitura arambwira ati nukuri jewe kuguma nyerera ndabona bingejeje habi ndabico womfasha kumwe nabivuga nyene ati ntibize bigutere abakugiriye nabi kuba wofasha narumvise mu mutima ko byansi nkiyumviriye ivyo biheruka kuba ndavuga ati sawa ntacu genda ugire devi y'ivyo bintu ukeneye sanga nangiriye na devi ntaziga numva umengo ntaco vyotwara ndavuga ati aya niyagenda nzoheba nta kibazo muga kabisa ndabashimira ingene bavyitwayemo neza kugera isaha nabantu numva nanje nkunda kugera isaha nabantu numva nofata neza kuruta uko bavyibaza bivanye n'ukuntu biyumviriye bakanshimira baraje kandi kabisa barakora nkabona icyo bariko barakora nkabona icyo bariko barakora baraje baranzanira urabona isuguru y'impene atewe wari witeze bakugabira bangabenze kurya ti wewe kuciza wadukoreye nawe ugenda urabukure kwa gashito y'amagurane amagurane naho zo no kwereka hiri kuko umutima warase ko ndayiga umutima warase ko no yijya ndavuga ati ntambuga itano ramvura ndavuga ati reka ndayishiranze ngo menza ndayiraba bugiyo mpene yaranyibagije abantu binyuma bankoreye ivyo bitameze neza abo bantu rero n'ubundi abashimira ahubwo nshishikara mvuga ati Mana yo mwijuru ushishikara bagire neza bakomere bagira amagara meza kugira bashishikare bakore ivyo bariko barakora bitere bije imbere ivyo vyaguhaye icigwa ko naho wokora neza batatu bane batanu batandatu ntibayibuke impera n'imperuka hariho abazokwibuka kandi bakakugirira akamaro gusumba agafuta abakugiriye nabi bose turangiza kumbure kino kiganiro ni ibuka ukenguruke bamwe barakora neza abandi bayikorewe bagakenguruka canke ntibanakenguruke nkuko twagiye tubibona bivana n'umutima cyane n'impuhemu iri mu muntu yo kudashima ariko wewe gukora neza bibandanye canke abo bantu nabo bacitse intege bakavuga ati je nakoze neza nyinshi narahemukiwe bihagije abo bantu cane kugira ntibadendebukirwe ntibahagarike gukora neza wobahanurike je bico no bahanura mfatiye kwabo bantu biwanje nari maze gufasha abantu benshi kandi sukwishima
abo tuva hamwe narumva ko umengo umuntu wese yoba ko nshaka mugabo baca baza barakora bamwe bamwe nabi bitanezereye hama kubera uyo muntu abo bantu bace bankorera neza umutima wo gukora neza jewe kuvyo nshoboye narawugumanye ni ukuvuga nabo bandi bahemukiwe nibagume bakora neza bazoshikira ababereka ko abantu beza bakihari wa mugani ngo abantu barabakera uhave ego dusange ko nubu abantu baracahari jewe urumva ko abo babonetse mugana rimaze guhemukirwa inshuro nyinshi kandi abamemukiye nubu nukuri sinopfanira Imana ngo bace bagenda batumye ndeka gufasha canke ngo mbura ico nsumira abantu oya reka tugushimire cyane kwa kano kanya mwafashe kugira muze kutuganira ku bijanye na kino kiganiro ibuka ukenguruke wari kwibutsa bariko baradukurikira twariko turayaga nande na Musoni Floribert yego reka tubashimire mwakoze kuza mu kino kiganiro murakoze cyane twizere yuko nejo canke hirya yejo hari ico tushaka kubayagisha muzo twitaba yemwe naho basizeri zo kumugoroba twaca tuza turanyaruka murakoze cyane namwe murakoze areka tubashimire nshuti bakunzi bimbonesha kuri n'isamirizi y'ubuntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tubashimire mwebwe mwabanye natwe mwa kino kiganiro ibuka ukenguruke ni na hano kigarukiye naho ubutaha